Kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 26 ndamukiza nk'uko biri mu rukurikirane rw'ingendo umunyamabanga w'imihari yose ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD mu ntara yagutse ya Bujumbura ariko arakora yo kugendera abakenyerarugamba n'imbonerakure mu kubasanga ku kivi kwirebera ko bariko barashira mu ngiro akamo kanye n'icubahiro umukuru w'igihugu hamwe n'akamo kanye n'iteka umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu kwitunganiriza imigambi yobateza imbere ko bariko barayishira mu ngiro. Ewe itwi ry'ugwaruka ntawe utokumviriza. Kuri uyu wa gatanu umunyamabanga w'ibihari yose ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD mu ntara yagutse ya Bujumbura akaba yagendeye amakoperative yo makomine atatu, komine Mukaza, komine Muhuta na komine Mugere. Muri urwo rugendo akaba yari kumwe n'umunyamabanga w'ibiro mu ntara yagutse ya Bujumbura, umunyamabanga ajejwe imico kama, ubugenegene n'ibibanza vy'iratiro, ujejwe umuhari w'abakenyerarugamba ku rwego rw'intara yagutse ya Bujumbura, hamwe n'utwara igisata c'imbonerakure mu ntara yagutse ya Bujumbura n'abandi bubahwa bari bagendanye. Koperative ya mbere bagendeye ni koperative y'abakenyerarugamba yitwa Garuka Undabe iri muri komine Mukaza, zone Buyenzi. Iyo koperative ikaba yoroye inkwavu ikongera ikagira alimentation y'ibifungurwa, barakora insenga zo kuroba, bakongera bagakora n'umwuga w'ukora amashuka yo kwifuka. Umunyamabanga w'imihari yose ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD mu ntara yagutse ya Bujumbura nabo bagendanye bakaba babateye intege mu kubaha inkwavu ndetse n'amaruro y'inyuzi basanzwe bakenera mu gukora uwo mwuga w'amashuka. Haciye hakurikira Societe Soyeke Technology y'ugwaruka rw'imbonerakure bo muri zone Gitaza, umutumba wa Gitaza muri komine ya Muhuta. Ubwo gwaruka rwagiye hamwe rushinga studio d'enregistrement audiovisuel, barakora impression z'ubwoko butandukanye. Ubwo gwaruka ubu rukaba ruriko rurihangira imirimo. Bavuye aho baciye bagendera iyindi koperative yo ngaho nyene muri zone Gitaza igizwe n'abakenyerarugamba hamwe n'imbonerakure, baranguza amasabune ndetse bakanadandaza n'ibindi bitandukanye. Iyo koperative ikaba yitwa Ivyizigiro vy'ugwaruka rukunda ibikorwa. Iyo koperative ikaba yatewe intege mu kubaronsa ibahasha. Iyindi koperative bagendeye ni koperative igizwe n'imbonerakure bo muri komine Muhuta nyene, boroye inkoko za kijambere, bakaba bari mu bafashijwe n'ikigo ca Paeje. Nabo nyene batewe intege mu kubaronsa ibahasha. Nyuma yo kugendera amakoperative y'abakenyerarugamba n'imbonerakure, haciye hakurikira urugendo rw'amaguru rwahujije komine ya Muhuta, Mukaza na Mugere, aho berekeje mu kibanza cari catekanijwe co gushikirizamwo ijambo rijanye n'ivyo bikorwa. Mu nama yahuje abarongoye abandi ku rwego rw'imbonerakure n'abakenyerarugamba, kuva ku barongoye abandi mu bucimbiri kuduga n'abandi bubahwa bari batumiwe muri iyo nama, utwara igisata c'abakenyerarugamba akaba yashikirije ijambo aho ashimira igisata c'abakenyerarugamba asanzwe aramutswa. Nshimire mukama arongoye ibihari mu ntara yagutse ya Bujumbura kuba ampaye iryo jambo. Ndamushimire kandi no kuba yarateguye amadesante yagutse kugira ngo yishikire ku kivi arabe ko by'ukuri imbonerakure n'abakenyerarugamba ko turiko turakora ivyo n'ibicubahiro umukuru w'igihugu yadutumye. Ibi ni ibikorwa byatunganijwe n'urongoye imihari ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD mu ntara
gihugu ni twebwe uwo gufashanya n'icyubahiro kugira ngo imbaraga zoza afitiye kino gihugu igihugu kizoyishikeko. N'urongoye igisata c'imbonerakure nawe nyene yashikirije ijambo aho yamenyesheje ko igisata c'imbonerakure cifashe neza mu bikorwa vy'iterambere nk'uko bagiye baravyibonera. Imbonerakure y'umuyaya murakoze mani bashitsi kandi tukoma amashi amaboko ari hejuru twakiriye umunyamabanga w'umugambwe n'umunyamabanga tuza kuvuga bike kuko abahererezi ntibakunda kuvuga byinshi ariko baragerageza guca ku masonga. Rero mwubahwa muhari imbonerakure muri aya makumyabiri na tatu twagendeye wifashe neza, inzego zirakwiye kandi amanama baramaze kuyakoresha kuri kwawe. Ahubwo nagomba saba abagumyabanga n'imbonerakure b'Akinyarugamba dukomera amashi izo ndongozi mu makomine kuko zikora ibishoboka byose kuri muhimbo kujyamo cyane mu makomine tumaze gutemberera. Mwarabonye ko imbonerakure ziri ku kivi zifashe neza haba ku makoperative haba n'ibindi. Rero aho ubona zino mbonerakure turamaze kugira amanama atandukanye aho tubatumirira kuja mu makoperative kugira icivugo nk'imbonerakure umunwa wose uronka ikifungura umufuko wose ukaronka ifaranga. Rero imbonerakure zo muri ano makomine ico civugo ntibagishize inyuma. Umunyamabanga w'imihari yose ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD mu ntara yagutse ya Bujumbura akaba yashimiye urwego rw'imbonerakure n'abakenyarugamba ku ntambwe bariko baratera mu kwiteza imbere. Twebwe rero mu mihari ikomoka ku mugambwe twafashe ingingo yo kugabanya amajambo tukagwiza ibikorwa. Umuvyeyi Sebarundi yarikumereye akavuga ntabwo tuca turihindura ururirimbo duhere mu gitondo turirimba mu gihugu cyifashe kandi giteye imbere, ahubwo tuca tuva hasi twese umwe wese agakora ibyo ashoboye kugira ngo dushire mu ngiro ibyo umuvyeyi aba yasendereye. Ni muri iyo ntumbero rero turiko turaraba ko biriko birashirwa mu ngiro. Nico gituma rero mushizeko n'agapfundo bavuze tuti mu muhuzabikorwa w'imihari reka twishikire kuri tere turabe koko yuko mwazikeneye kandi zirakumye, turabe ko n'iyo pfundo mwarishizeho. Hari umuntu ushaka yibeshera, twaje kuraba ko mutibeshera. Hamwe rero twabibonye mu Kenyarugamba twabonye koko hamwe ko imvugo yajanye n'ingiro mwazikeneye kandi zakumye. Yongeye gusaba abarongoye abandi ku mitumba ko bategerezwa kuba bafise amakoperative ku mitumba babayeko. Dukeneye kugira ngo dushe kuri iyo hangiro ryane n'icubahiro umukuru w'igihugu, dukeneye ko kunzu ku mutumba imitumba yose turengana badukatisha batubwira bati ngwino murabe twebwe twaripanze muraba batugejeje. Nta mutumba n'umwe dukeneye gucako tubandanya batubwira ngo aha turashaka turisuganya. Nico gituma nyuma y'amezi 3 tuzogaruka ku mutumba kandi aho rero tuzovaho dufashe ingingo. Akaba yarangije atanga impanuro zijanye n'umutekano aho yasabye abagumyabanga gukurikirana uwo wese agombye guhungabanya umutekano ndetse bongere batunge urutoke uwo wese agombye kwikika mukiza mu kwaka ibiturire. Mu kurangiza twabamenyesha ko ibindi bikorwa byo kugendera amakoperative bizobandaniriza mu yandi makomine ategekanijwe.